Hello guys, muraho murakomeye. Reka tongere tubahereze ikaze mu kiganiro cy'iwacu aricyo cy'iwanyu Dr. Love. Uno musi nta mutumire dufise ariko tugira tuvugane kuri sujet iri très délicat. Mbere ko dutangura ikiganiro cy'iwacu, iyi ni partie ya mbere y'ikiganiro tugira dukore kuri iyi sujet. Tugira tubabwire ku bintu vyerekeranye n'amatoza twaba twarakoze kuri sujet tugira dukoreko. Hanyuma partie ya kabiri tuzogerageza kurondera abatumire batubwire nabo uko babitahura. Sije uno musi dufise ivuga ngo mbega umuntu akubwiye mugire pause mu rukundo abashaka gushika kuki. Ivyo ni ibintu bishikira abajene buno musi, ukazamva umutipe cyangwa umukopine wawe aradutse ngo tugire pause mu rukundo. Mbega abashaka gushika kuki. Ikibazo cya mbere dushobora kwibaza, mbega pause mu rukundo irabaho? Hari umuhinga yagerageje kubisigura neza. Pause mu rukundo ntibaho. Bisigura ko umuntu akubwiye mugire pause mu rukundo aba afise impamvu abikubwiye. Donc inyuma y'ico kintu cyo kukubwira ngo tugire pause haba hari ikindi kintu kinyegeje inyuma umuntu atabazi. Donc ni ibintu byinshi cyane dushobora gusigura, mugabo turaza kubishikako. Ikibazo cya kabiri, umuntu avuze ngo tugire pause mu rukundo biba bisigura iki? Uyu muhinga yarabandanije avuga ngo umuntu akubwiye mugire pause mu rukundo rimwe arashobora kuba ashaka muhebane completement, cyangwa icya kabiri akavuga ati uyu muntu arambangamiye cyane sishaka kumubabaza, cyangwa ndamukunda sishaka kumubabaza, reka ndamwegeze inyuma gatoya ndamubwire ati tubanze tugire pause, mugabo bigahava vyaduka ugasanga araguhevye. Ibi turiko turavuga abantu benshi bashobora kwiyumvira ngo kumbere nibyo turiko turibwira. Donc hari haba coaching b'urukundo cyane cyane ku ma YouTube, hari abantu bandika ibitabo byinshi byerekeranye n'ibintu by'urukundo, ariko turiko turavuga yitwa Jean-Jacques Milner, ni umufaransa akunda gucoachinga, akunda gufasha abantu cyane cyane amakouple gutera imbere cyangwa iyo bagira ni ingorane. Iyi video yiwe iri kuri YouTube, muzogende mu mukurikirane. Aravuga cyane cyane ku bintu byerekeranye n'abantu bavuga ngo amapose mu rukundo. Rero ahanini ibyo turiko turavuga nibo muhinga turiko turisunga. Ikibazo cya gatatu dushobora kwibaza, mbega biva kuki kugira ngo umuntu mukundana akubwire muje muri pause? Ni bimwe twariko turavuga, swat arashobora kuba ashaka mutandukane, cyangwa akakubwira ngo ntashaka kukubabaza, akibwira ngo ntashaka kukubabaza, akaca gupusa kugira ngo wemere uyo mwanya mutoyi ngo mube murahebanye, akakubwira ngo ashaka kuruhuka, kumbure ntabashaka kuruhuka. Hari igihe ubusanga anafise n'undi muntu ku ruhande ashobora kuba murondera, ariko gusa akarondera ingena gupusa kugira iki kubivamo. Kenshi abantu iyo bavuze ngo baje muri pause mu rukundo ntibasubirana. Tumaze kuronka amatemonyage menshi kuri iyi sije, n'abantu bari bamaze kutwandikira ngo tuzoyikoreko. Baravuga yuko abantu benshi bavuze ngo baje muri pause mu rukundo, cyane cyane umuntu abakubwiye ngo tuje muri pause, rimwe na rimwe ntakwemerera ko musubirana. Kumbure ashobora kwemerera ko musubirana ayixita, mugabo haba biba byafashe umwanya muremure, kandi peut-être icyo aba yagiye kurondera ntaba yakironsa, akavuga ati reka wa muntu nabwira ngo tuje muri pause tugira iki dusubirane. Ibi rero byo kujya muri pause, s'il vous plaît, ntimwibaze yuko ari abakobwa gusa babikora cyangwa abahungu gusa babikora, n'amakouple yose abikora. Donc umuhungu arashobora kubwira umukobwa ati tuje muri pause, cyangwa umukobwa akabwira umuhungu tuje muri pause. Muga muri majorité des cas abantu bajya muri pause hariho raison itabivuye mu rukundo rw'iwabo, mugabo ishobora kuba byavuye ku muhungu, peut-être yaronse uwundi muntu, cyangwa umukobwa yaronse uwundi muntu. Ikestion ya kane dushobora kwibaza, mbega bagiye muri pause biramaze gushika bagasubirana? Nivyo nako ndavuga nyine. Umuhinga arabandanya avuga yuko kenshi mu makouple iyo barinze bavuga ngo baje muri pause ni gake basubirana. Aratanga na pourcentage, avuga yuko ibice 99 iyo baduse babwirana ngo tuje muri pause ntibigera basubirana. Bisigura yuko abantu bashobora gusubirana be yitwaye ko bagiye muri pause ari gice kimwe. Murumva yuko iyo to ari niniya cyane gose y'abantu bavuga yuko ngo bagiye muri pause hanyuma ntibasubirane. Ni to niniya cyane gose, bisigura yuko umukunzi wawe
ukabona araje arakubwiye ngo tuje muri pause mon cher ami canke ma chère amie, uzobumenye yuko peut-être bizoba biheze. Ni hawe kumenya ingene uzoca ubyitwaramo mu gihe umuntu akubwiye muje muri pause. Ubwa gatanu ni ikibazo kivuga ngo objectif principal yo kuja muri pause ni ya ahanini inyisha tanga bo bavuga yuko ni guhebana, nta byo gusubira inyuma ngo kumbure ho bahari iki ngo ngomba kuruhuka, kumbure ngo ndabona ibyo ndimwo yuko bitagenda neza. Abantu benshi nivyo byitwazo bakubwira. Umuntu ashaka yuko muhebana aragira ibyitwazo byinshi, kumbure n'icitwazo cyo kuja muri pause yo mu rukundo ugasanga aragihagazeko. Mugabo rero umuntu urinze yaduka akavuga ngo tuje muri pause, nta kindi citwazo gihari. Objectif principal abashaka yuko mugira iki muhebana, kumbura ashobora kugaruka mu nyuma, ariko nubwo yoba yagarutse mu nyuma mwaragize yarakubwiye ngo muje muri pause, menya yuko ujya musa kubwira yuko muja muri pause, nta kindi kintu yarakeneye yuko muhebana. Rero nababwiye yuko ari igice ca mbere. Ibi mvuze nivyo muhinga yatubwiye. Ubwa kabiri mu gice kigira kabiri cya kino kiganiro tuzokorana n'abatumire benshi bazotubwira cyane cyane ku bintu byerekeranye no kuja muri pause mu rukundo. Kumbure muri bo hazoba harimwe ababibwiwe, bazotubwira ingene byabagendekeye mu nyuma. So reka rero tubasabe nabo byo bimaze gushikira bakaja muri pause y'urukundo, aho mu makomantere turakeneye yuko mutubwira ukungene bigenda, ukungene mu bitahura cyangwa ukungene byo byarabagendekeye. Muba mukoze cyane, reka tubabwire ngo à bientôt, ciao, bye bye.